Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi. Izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyereye cane mu kiganiro Nyibutsa Akaranga TV gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Tumaze igihe tuganira ku biganiro bijanye n'amayagwa. Uyu munsi turagarutse mu ndimburo, kikaba ari ikiganiro ca mbere tugomba dukorane kijanye n'inyandiko y'ikirundi. Hagati y'amajambo abiri ingwara canke indwara, hari abantu bamaze igihe bibaza bati mbega hagati y'amajambo abiri nirihe ryokwandikwa mu bitabo n'izindi nyandiko z'ikirundi. Hanyuma rero hariho amajambo yavugwa yuko mu gihe hari ijambo rigomba gukoreshwa ariba rikoreshwa n'abantu benshi muri ico gihugu, iryo rikoreshwa n'abantu benshi niryo riheza rikandikwa. Ni nako nabibonye mu bitabo biba vyanditswe 1970 muri iyo myaka, abantu bakaja bavuga ati turavye hagati y'amajambo abiri, ijambo indwara niryo rivugwa n'abantu benshi, iryo niryo ryokoreshwa mu nyandiko z'ikirundi. Hanyuma rero ndaheza nanje ndaraba nti mbega ubu aho turi muri ino myaka y'ibihumbi 2020 n'akandi, iri jambo indwara niryo ryoguma ryandikwa canke ururimi abaruvuga buba bakoresha iri cane? Ati reka nje ku kivi ndabirabe. Ca ndatangura icigwa rero mubona catanguye itariki 13 Munyoni mwaka w'2019. Hanyuma rero ndagisozera kuri uyu munsi uri hejuru, igenekerezo rya 12 Ruheshi umwaka w'2023. Umutohoji ni jewe nyene Bankunguka Felicien, murambona. Hanyuma rero ukuntu nakoze, narafashe impapuro hanyuma ndumviriza ibiganiro bica ku maradiyo no kumbonesha kure zitandukanye zikorera ngaha mu Burundi. Umuntu numvirije akoresha ijambo ingwara, naca nandika ngaha, naca nandika n'itariki ndamwumviririjeko. Hanyuma ndabandanya numvise uvuga indwara, ngaca ngira gutyo nyene ndabandanya. Murabona impapuro nakoresheje sinye. Ni ukuvuga nka wewe uriko uranyumviriza, nimba twarashoboye kuyaga canke ukaba warashikirije ikiganiro canke inzandiko ucishije kw'iradiyo nkuru y'Uburundi canke ikindi kinyamakuru gikorera mu Burundi, ni ukuvuga nawe ushobora gusanga uri kuri runo rutonde. Ukoresha ijambo ingwara naca ndavyandika ngaha gutyo. Murabona naragize impapuro zitari nke, gushika ndashikana abantu 380. Nk'uko rero mubibona, muri aba bantu 380, abantu 303 bakoresha ijambo ingwara. Dushize kwijana ni ukuvuga ni 79.73 kwijana. Hanyuma ijambo indwara naryo rikaba ryakoreshejwe n'abantu 77, dushize kwijana ni ukuvuga 20.26. Ni ukuvuga rero inshuti bagenzi munyumviriza, hamwe twovuga duti dukoreshe ijambo rivugwa n'abantu benshi, ijambo ingwara. Murabona yuko ari ryo ryokwandikwa mu bitabo no mu zindi nzandiko z'ikirundi. Ari indwara naryo murabona yuko isigaye ivugwa n'abantu bakeyi gushika kuri uyu munsi uri hejuru turiko turavuganirako. Ariko rero turavye umwe wese uko avuga birashobora kumugora guhindura. Turibaza yuko aya majambo yose yokora mu nyandiko z'ikirundi. Nuko rero ariko twihweje neza tukumviriza, dusanga aya majambo ahuriye ku twatuzo. Kuri amajambo yose murabona yuko hajako agakofero. Aha tuvuga ingwara, aha naho tukavuga indwara. Nuko rero
abafise ico baduterera muri bino biganiro turabahaye ikaze babandanye. Hanyuma n'umugwi nshingwakirundi nawo nimba ufise intererano kuri kino kiganiro akavuga ati Feliciano, iki cigwa cawe cokorwa gute canke cofasha iki, byose vyoba ingirakamaro. Icifuzo canje nuko twobandanya dukomeza imico yacu y'ikirundi, tugashigikira cane ururimi rwacu rw'ikirundi rukandikwa neza rukavugwa neza. Ndabashimiye mwese rero, ndababwira nti tugire amahoro.